mwijoro yego rya lo 14 yego ndamubwira ati merci ku majambo wambwiye naryohewe nubwo udahari ariko uko biri kose ndashima yego mu gitondo niwo muntu wa mbere yamvyura antelefonye ndavyuka saa moya nsanga ntarandondera sambira aho yapfuye ntarandondera yumvira ikintu kinyarutsa kwica umuntu cyo kindi cihuta pana vya bindi barinda ho gutabariza ukacukira ndavuga ati nukwikorora kuri etage hari etage iri hepfo yacu ifise nivo zitatu mugana vyo nyene kuyahora bisaba batakoroze burya bisaba kurinda ndaharura ingene nza kwikorora ndavuga ati mana kwereka ibintu bimbaye ko kweri kwereka ibintu gahonza ko ari kubana kuko vraiment twarakundana hari hasigaye mama wenda namukunda cyane nubu arashobora kuntelefona akambaza umeze neza ni sawa atani ico tunagipfana mama wawe n'umuntu niyambonye atangura kurira mva hari gihe tuba twicaye ni umusheri wa muri kumwe yego twicaye nkaza mbona ngo nkubu ndashatse ikintu wewe nkaca ndinda kubimusaba nkaca ndamubwira urazi ko wewe yari kuba yabibonye ko ndabikeneye ko yabinkoreye urumva ibintu birababaje aca babara nyene akababara nanje nkaca ntora ubwenge namaze kubivuga kandi kenshi kweri kenshi kaba ivyo bintu nama nabikoze kare narafata nkagira ndamwibutse nkaca nandika ubwo nyene amajambo menshi kuri stati namushizeko akababara umukunzi wa musohokana nyene akambaza none je ndi nka stati ndiko nkora iki none. Hello boys and girls, it is Rakomezene kwa kudia handi dawa kwa juste gale cadre for more like black man in the black on the camera mwitu musaza kwa kudia handi ndabura ko byamaze kuzana iyindi point ndasanzwe bantu b'Imana turi ku murongo w'uzima ndabura yuko dufise umurongo tuba dufise yo twavuye aho turi niyo turiko turagana tuba dufise ivyatworoheye n'ivyatugoye ndabura ko no munsi twabazaniye umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge nawe suwundi mwite Mutoni Ani Sharbela birashobora gushika mu buzima ukagira ikintu mu buzima cyangwa kuvamo bivuye ku mpanuka ni canke nawe icize kiniki cyose birashika ndabira ko vyamaze komera umutumire uno munsi nawe namukubwiye nawe suwundi ni Mutoni Ani Sharbela niyo mutumire uno munsi afise intayiwe ndakuramusa Ani Sharbela Example gaye kumenya akajuni gasohoka nibiki shaka mvuge gose ni sawa gani ni sawa ntushaka kumamagara iryo zina ndarikunda kubera kudakunda Ani kandi witwa Ani Sharbela basi iryo zina urivuze yego ucumenga sijeyo hari gihe uvuga ngo Ani sindakwita bakora sinarimenyereye kenshi no muri presentation nivugira Mutoni Sharbela cyangwa wagiye kukuza oya ni giwanje uraberewe cyane merci unapendeza sana thank you hari muri nyamerika arimbye akarimbo kera ngo I'm sexy and I know it rero gomba ndirimbira nivyo mbangene kumenya nawe ni kubitahura cyane si kubitahura niko ndabitahura kubera abakobwa urazi ko kenshi na kenshi babwiye ko baberewe bibaryohera cyane sinde je gusumbangira imbere no kubaha amafaranga umuntu akubwiye ngo uraberewe ako kantu kararyoshe ega natwe tuba twagerageje nuko nyene bamwe batabibona ntumukire bayibone gute gari urazi kubise padi ngaho kumva umuntu wa mbere ngo uraberewe wundi ngo uraberewe reka sharika kararyosha ako kantu kabaga himbaye Mutoni Ani Sharbela iyo tuvuze Mutoni Ani Sharbela ninde Sharbela umukobwa avuka mu bana batandatu ngira 3 tire buvukana muri 6 ngira 3 aho bona twe turakatse atangura umuhungu hagahereza umuhungu umva turahagatiwe twebwe abakobwa hagati nawo twinjirira nawo binjirira jamais hari wamwe ngo kirapanga giye ariko abakobwa bakuri makambi keje baja mu rukundo kare baja mu rukundo kare kubera rega tuba turi kumwe twari twese abahungu abakobwa navyo kuvuga ngiye kurondera hanze kwere haje umutipe yamaze kwishikira mu ikambi arondera idemo mu ikambi nyene harya nyene benshi mbere ubu dukuze baratwaranye hagati yabo wow ugasanga kujya kuntu twavuye mu makambi
urukundo rwabo bakiri abana rwarakomeje n'abandi bakundanye kubera bakuranye. Cya bintu ntivyoroshe urukundo nyakuri we cugwinjiramo gute? Shamwa muvuga ni murakundana. Je naragiye mu rukundo ruri siyo yegayera. Je narakundanye n'umuhungu. Nkundanye n'umuhungu kandi sinari inkuze vya hatari. Gusa hari igihe ukundana n'umuntu ukumva umenga n'amaraso yiwanje umenga twarabaye umwe kandi ari ibintu vyo gukundana gusa. Gusa inyuma yaho nyene yarapfuye nyene aransika. Urwo rukundo rwari rumeze gute rwatanguye ryari bigenda gute? Mwahuriye uwo muntu ico gihe je nari mfise umuhungu yaraje kundamutsa muhira w'umugenzi wanje. Yego. Acaza ari kuri call ndamubwira urashobora kuza kundamutsa ukacuguma kuri apel. Acambwira ngo si vyiza ngo ndindira gato ngo turiko tuvugana ngo n'umuntu ibintu biri seri. Acambwira ngo ureka ndaguhe nimero y'umuntu muba muravugana. Ndavuga ati mpa. Acama nimero y'uwo mutipe uwo yapfuye. Tuba turavugana turatera inkuru uko nyene buraca turatera inkuru tutangura kumenyanira kuri telefone nka umenga turazinanye. Dupanga ibintu vyo kuja kuramukanya bipfa. Mu nyuma rero je n'uwo mugenzi uwo yatumye tumenyana acambwira ngo urafise umwanya ngo tugende kuramutsa wa mutipe. Kandi yambwiye ngo uramugara ko ngo urirofa kweri ngo uragara ngo kumumeti. Ico gihe wakuze ari umumeti? Wewe nyene yapfuye yari umumeti. Acambwira ngo unkorofa kweri urashobora kugara kumumeti. Aho nambwira ngo aragutelefona no mwitavuga none vyo umumeti biranda umumeti hariya ivyo biramusha. Ico gihe rero turapanga program turagenda kumuramutsa. Tugiye kumuramutsa nyene ikora yatangwa kundiraga kuri telefone atarambona. Duhuye rero atangura nyene ibintu vy'amakundo ngaho ndavuga ati jewe mutoni reka sharika nkorera ubwo burofa ngaho. Kandi sinovuga ngo hari urukundo ngo rwambabaje ngo noba naraciyemwo ku buryo tutori gukundana. Gusa nyene je sinavyiyumva. Yego. Hanyuma nyene turibera abagenzi aravuga ngo wewe ngo uzondondera reka ndakureka. Kandi vraiment yari umubogare nyene nawo rondera. Gusa je ico gihe sinavyiyumva mwana avuga nivyo burofa. Abagenzi banje ndababwira bambwira wowe kwe nabwenge ugira. Itipe nkirya. Irakurondera ukayibwira nk'ivyo. Kandi abademo hajya kenshi muraganira utuntu nk'utwo. Evyo tutabivuganye hagati yacu uja kubibwirana. Ico gihe turatera inkuru turagumana twaramaranye umwanya munini agumiza akavuga ati kurira iyo nzobe shanga aho mva mu maso. Kandi nanje nkiri umwana narakunda abahungu b'inzobe. Ho rero Imana ikizana inzobe rero itavanze. Mugiye nzobe ntangura kuyiyankisha. Okay, turaba abagenzi tukaza turavugana ambaze oraye neza haragera igihe nanje araza kundamutsa tuza turaramukanya uko. Sinzi twigeze tubibwirana ngo turakundana. Twasanze twabaye abasheri. Abasheri umwe afuhira uwundi afuhira none wewe kumfuhira we turakundana. Uwundi ngo we turakundana sawa kora vyiwawe nanje nkore vyiwanje. Ukaza wumva upostinze agafoto agakomase nkaho menga muri abasheri ukaca umukurisana. Zuri kuravuga we nibiki. Sinzi rengene vyagenze ngo dukundane. Harigera igihe agumaza kenshi muhira baratangura barambwira ngiyo tipe ni nziza mukundana. Gusa nyene ngaho twamaze gukundana. Aho yaraza papa wawe hari mama wawe hari. Yego. Mbere ni yakubwiye ko kundana tipe nziza canke ni vya bikubwiye? Mama arakunda ibintu vyiza. Ko nyene abonye umuhungu mwiza arabivuga kweri. Arahubwa ati uri mwiza. Mama arambwiye ati none wewe mwamenyeye gute na Sharubera? Njamwe numva yaje nzinanye nibikere rero ko nazanye mu bogari watangura kuvuga ngo namukuye. Muko nyene mama arabimenyera ko dukundana. Papa waramubona? Aramubona. Nyene baravuga ati ni sawa kweri. Na mukuru wanje yarambwira w'umukobwa ngo wewe ubaho kweri. Canke babona umenga ni kashi kubera abameti tuzi ko bafise kashi nyinshi. Nta n'amahera menshi yari yifitiye mwenyewe yari yifitiye ayamukwiye. Oya gusa yari afise freshere kare. Nanje vraiment nararyoherwa ko turi mwibarabara tugende n'amaguru batubone. Nuko arazihonyene nko gusana kenshi navyoshwa n'abagenzi banje. Hari igihe dushwanye ukazomva bariko baranyosha ngo muhebe ngo kubera ngo ari umuzungu ngo cumenga ni umwishirako kandi nkavuga ivyo bintu nivyo kwera
je ndaguhevye no from yari yamaze kunkunda ndamubwiye ndaguhevye yararira nkaho umenga sinzi nanje nuko nyene dushwanye nararira mu nyuma rero turakundana nyene turaja mu rukundo ruri seri abavyeyi baratumenya nawe iwabo barakumenya baramenya iwabo bakwakira gute banyakira neza ko nazi mama wenda namukunda cyane n'ubu arashobora kuntelefona akambaza umeze neza ni sawa atani nico tunagipfana mama we n'umuntu niyambonye acatangura kurira kubera ko abizi ko twibaniye neza nkambwira ati ihangane nakundi ihangane ko numva umenga ambonye nawe acavyibuka umenga cyayibuka umwana wiwe acavyibuka nubwo ati tekana nakundi vyarabaye yakira araheze umwaka muga mama wowe naravyumva kandi rero je ukuntu vyagenze biranababaje imbere ko dushikaho vyagenze iwabo barakubonye bakubwira ati nta kibazo wewe ni very good nawe wanyu bimeze neza mwari mufise inumberi yahe n'uwo muntu twari dufise gahunda ko ari kubana kuko vraiment twarakundana hari hasigaye nyene ko turondera turonke nyene bikwiye hanyuma rero dushirane mu mago apana ngashire mu mago dushiraneyo nawe wacu mushira mu rugo twari ntagira ngo n'umugabo twari guterana iteka utire mwari guterana iteka ego niyo gahunda twari dufise ariko byabaye nyene ntiyari imbere ko dushika yuko bitabaye ico gihe dutiye tuntu mwagirirana mugo rukundo ukabona ati uyu ni gwanje tuntu wawe ibuka urumva ni nkuru ndende gaye ariko umuntu mukundanye ukabona hari ibintu akora ku bwawe agakora ku bwawe uzovuga ati ego kweri ndibuka yaravuga ati man ndakeneye ko ibintu vy'iwabo bakora n'ibyo nyine vy'imekanisya abazungu ibintu vy'imiduga navyo ntumbaza yego nivyo kenshi bakunda gukora yari yiga muri universite muga akava ku ishure agakora akambwira ati reka tuze turakora dushira amahera hamwe turaba ibintu dukora n'ibindi kugira nyene turore nyene twibeshaho yari umuntu adashaka kumva ko nabuze ikintu ndamubwiye nshaka iki wamenga sinzi yarabura amahoro akaguma ambwira ati none ndindira ndamubwira ati none wowe uri kurata umutwe n'ibiki ngo yaha ngo cumenga wikintu ukibuze ngo je numva ndijene kweri ngo je nkurazi ko nofuma ndari inzara ngo muga ngo wowe warose icyo ushaka kandi nuko nyene vyagenda yarashobora kumpa amahera ndabizi ko ari aciye agaragara ngo rukundo rwari rukibaho ari rukibaho nyene kuko nari ndarubayemo je n'igihe namuburiye ko kiragoye gayera bica bigenda guterera murakundana birabandanya imbere ko dushika mu gihe wamuburiye ko mugavuga ati mugomba mushira hamwe amafaranga mugomba murabe ingene mu kwiteza imbere mwese byaracamwe byarakunda ego vyarakunda twari dufise akantu dushirako amahera kugira mu gihe dukeneye ikintu kuko twarigeze kugira ikibazo nivyo zace biduha isomo dukenera amahera ubwo nyene twaca tuyakura tayo dufise mugaye mu nyuma ico kibazo turakivamwe ashavuga ati mugara arabona ibintu twara tugira sivyo reka dutangure tuze turiyungunganya ejo ushobora kugira ikindi kibazo hamwe umuntu atirirwa aragira iki n'iki ace yiha muraye ego vraiment vyari vyatanguye gucamwo gusa nyene ntaco ko biri kose ndashima ko biri kose urashima urukundo rero rakomeye abavyeyi barabazi mubandanye urukundo rwanyu mwari mwamaze gufixa itariki ya mariage oya ivyo ntitwari bwabigereyemo vyari muri vya bindi nyene vyo ko deja yaraciga twari turindiriye gusa nyene yari asikaje umwaka umwe numva twari kugirira mariage rimwe na wewe wow vyari kuba ibintu biryoshe vyari ibintu biryoshe ndibuka ikintu twakunda gupfa n'abamizimi wabo waza wumva akantegeka ngo ambara ngo bijya bidira Jomga jewe ubuzima sinzobishobora acambwira ngo tuzogira ngo indoha ngo muba mizima ngo hama ngo nawe ngo basi ngo ucuja iyo ushaka mugabo je utegereze kuza mu bintu ndavuga gusa birumvikana ko dini ry'umugabo basi uryubahe mu nyuma yaranapfuye mama we turabitera inkuru acambwira ngo habwo ngo nukomeye ngo hagiye winjirayo waba winjiye ni wari gusohoka
ico gihe ndibuka nari nagiye kumuraba mama wiwe bari mu mafungo sinzi ngene ivyo bintu bavyita hari indya barya mw'ijoro numbaze mbari daku nyimbari acambwira ngo sha ngurazi ko wahomvye caramubwira turiko turamanuka ariko aramperekeza ntaje caramubaza kubera iki ngo urahomvye umwana w'umuhungu mwiza kweri ngo yitonda ngurazi ngo umuhungu wanje ngo n'umuntu ngo misi yose abashaka ko nicara kore ndi mama wiwe n'umuhungu ibaze umuhungu akuze afise plus de 25 ariko arakoropa mfise akaguru ku kandi muri sala akavuga mama icara ngaho ndagutekera akavuga mama reka ndagusasira ivyo bikora abana bake kwanza nta naba hari peut-être mama yambwiye ati urahomvye acambwira ngo none wewe ngo ubona ngo ari kuza ngo urateka ngomba ngo ari ivyo bintu waruvuze ntumbaze mbari numbaze ngere bavyita yego ngo ubona wari kubishobora hore ariko abimbwira yarapfuye ngo ubona wari kubishobora ndavuga ati shana ariko sinzi ngisiko nayo kubishobora gusa je naramubwiye ko ayo madini yanyu ntazoyajamo gusa ari kugira nyene nyene vya mariage nimba ari ndoha hanyuma nigire ngo barakubeshesha mama wari akaca yaduka karira nkaca namubwira ati je ndakubisira sinshaka kurira rega nanje urizo candira nuko rero ati ubona wari kubishobora ndamubwira ati je sinzi nawe nyene acambwira ngo urazi ko nanje ngo ntahora ndumumiziro sinabigiyemwo ngo kubera umugabo wanje ati rero nawe tekana uzobishobora ndavuga ati wari kubizobishobora urumva ntivyabaye ndavuga ati sawa none ubundi ko bitabaye reka nisigumanira idini ry'iwanje uca biguma uko nuko umuvyeyi aramubuje ati nturire turize cyane kuva iruhande gusa nyene biba bigoye hari igihe twaba tuniyicariye muri salo mundi muhiri wabo kwera narigeze kujayo kumara iminsi kabiri honyene ndamubwiye ati nshaka gutaha yacambwira ngo kubera ko usize kubera ko ugizente uva yaguma nkorera utuntu akambwira ngo urazi ngo igituma ngo ndiko ndagukorera ibi umuhungu wanje yarabinkorera ngo ndabizi ngo nawe ngo vyarakuryohera ivyo yagukorera wereka basi ngo ndahamubera umva yaba ariko arikuramwo stress akumva ko aryohewe ariko aransukira icayi kandi ari je nokimusukiye urumva nyene biba bigoye nuko umukunzi wawe vyagenze gute rero yapfuye itariki zingahe vyari bimeze gute ubwo rugendo vyari bigoye yapfuye le 15 février tuvuye muri ya tariki y'abakundana Saint Valentin vyari bigoye gaye vyari bigoye gusa n'ubu nyene hari igihe bora bishikira nkumva umenga ati ibi bintu ndimwo sinzi co gihe hari le 14 février aranyandikira arambwira bige nyene vy'abantu bakundana ko ntiyari yino yari mu Rwanda arambwira ihangane yaba mpari urumva twari gusohoka naho ucu vyumva agusunda ati none nta na kimwe ahubwo nari kubabara uri ino wiyicariye kwirigara ukabona ntaco nkoreye none nk'ubu udahari je numva umenga ni ibintu bisanzwe hama ico gihe ndagira ndamanuka ku mugenzi wanje yavutse iyo le 14 yego kuri anniversaire yiwe aravuga nga je shaka ibintu vyo gufeta reka twicare nk'abagenzi yego twigumanira hanyene hanze turagumana umugenzi wanje turaryoherwa nyene turuko nyene turaguma uko hanyuma rero bugize bukeye apana bukeye mwijoro rya le 14 yego ndamubwira ati merci ku majambo wambwiye naryohewe nubwo udahari ariko uko biri kose ndashima yego hama mwijoro turagera mu ma 1h dutanga uyundi musi wa le 15 arambwira ngo urumva ngeje ngo ufite ibintu ushaka gukora ngo shobora ngo kundindira ngo tukazovuganije ngo oya je nshaka kunsiga je naenda gukumbera reka tugume tuvugana acambwira ngo biragushereka niryamire ngo ijoro ryiza urumva ndambwira sawa nibaza ntiyoryama yego aca ariryamira niyo sawa ndafise message haracari kakavi kamwe mu gitondo niwo muntu wa mbere yamvyura anterefonye ndavyuka saa moya nsanga ntarandondera sambira ho yapfuye ntarandondera ndavuga ati je umuhungu akikonekta gusa ca ndamuheba niryo jambo naguma mvuga akikonekta ca ndamuheba kuko ibintu niba yagiye mu Rwanda abanyabakobwa bisusuje yampevye
ivyo nivyo biba biri mu mutwe ca ndimanukira kuri kakarigara kanje twari turi kumwe ijoro riheze turagumana ca ndabatera inkuru basha tije Firoza kikonekta ca ndamuheba kuko ni ryambere ejo yarigumuye araryama nandi ndamubwiye ko shaka ko tuvugana yego ariko urabona ibintu yankoreye turageze kenzere ntaramvugisha ntaragirana nidoga harya nyine inzuba ryatanguye guhera mbona umugenzi wanje hari umuntu amutelefone amutelefone yacaja ku ruhande kumbe baramubwiye ati Shabira ko muze kuri telefone kuko naciye ndagisiga muhene avuga ati nuri karamvugisha ndagitware hehe aco nkeneye kuko sishaka no kumuvugisha ninamuvugisha ni jambo rimwe nca ndamubroka turagumaho abagenzi banje baca barabwirana utuntu bose mbona barahindutse ca tugaruka kuri ya sijo nyene ndavuga ati je n'ukuri kw'Imana kikonekta ca ndamuheba aca batangura kurira ndavuga ati none mwebwe gute musigaye mukunda couple yanje ndombwe ndamuhevye mukaca muriya muradukunda urukundo ku buryo mwumva mubabaye ndamuhevye baca bambwira ngo uraziye tugutera inkuru ngo we taha ntahe tugendana turi 4 je rero murankuyemo gusa nibaza ati urabizi byende by'abakobwa vy'udusaku ca nibaza ko bamvuza urusaku ntibanshaka bashaka kuvugana hagati yabo ca nigumuye umwe acaramperekeza kuko we yari yamaze kumenya ikibazo cahabaye kugira nshikane basi ni nkubita ibiyo vyo muhira sinkubita ibiyo vy'imiduga y'abandi ndashika ngiye gukata nyene ninjiye uwundi acara mu telefone ngo we ngo urazi ngo ko Firoza yapfushe bwa ndavyumvise telefone muri haut-parleur yari muri haut-parleur gusa twari twegeranye uku bayibagiye kuja ku ruhande cyangwa ati sawa ndamenya igituma mwari ko muranyirukana cyo nakoze ca ndinjira mu nzu ninjiye mu nzu nasanze mwizo apere ntigeze mbona mu buzima zisanzwe aho rese ndugurura connection ngo je muri WhatsApp ngo condoléance ca mbona tonto wiwe avugana na papa wiwe acambwira ngo mutoni ngo condoléance ndamubaza ivyo uriko uravuga we nibiki cavuga kashare kare kambaza abakuze biwe bahora babana mu nzu ivyo muri ko murambwira je vyo ntavyonze ndaba telefona umwe aranka kunyitaba yaritavye niyavuga ndavuga reka vyo bintu biri seri kandi nabivuga uko nyene ndavuga reka vyo bintu biri seri aca telefone uwundi acambwira ngo nta kindi kintu mfise ngo co kurenzako ngo muga ngo wihangane bariko bararira sinarize ca ndamusanga mama hanze muri barza twari dufise abashitsi aca ndamubwira mama Mungu dukundana yapfuye mama acavuga ngo sa aca mbona ukuntu mu maso meze neza aca mbwira ngo rira uko minduru ndavuga ati je sishobora kurira kubera habaye nyene sinumva ko bibaho ndibuka ko mfise utuboke tubiri muri frigo kamwe ndakugura ndakagutumira cyane avuga ati ego uburenda vyemeye nivyo canda koma induru abagenzi banje baguma baza muhira baguma baza muravuga ati vya bintu rega nivyo kuko nabona umenga oya ntibibaho sivyo ntibibaho cana koje canda sohoka inyuma uramaze kwiyumvira kwiyahura kwiyahura wo kwanza yumvira ikintu kinyarutsa kwica umuntu cyakindi cihuta pana vya bindi barinda ho gutabariza ukacukira ndavuga ati nukwikorora kuri etage hari etage iri hepfo yacu ifise nivo 3 mugana vyo nyene kuyahura bisaba batakoroze burya bisaba kurinda ndaharura ingene nza kwikorora ndavuga ati mana kwereka ibintu bimbaye ko kweri kwereka ibimbaye ko je ibintu nakoze iki ngaca ngo minduru ndasubira mu nzu nsubiye mu nzu nditegura kugira nje kwiyahura kandi hari mwijoro naho nari kwiyahura nta n'uwari kubimenya kiretse abo nyene turi kumwe bamenye ko nabuze umuntu bacaguma kwihomako rega narabatuka nibiki wowe ko nyihomako nibiki je ndagukeneye kwera ishavu kubatuka niki n'inzigo ndabipanga n'ingene nza kwikorora ndavuga ati mana mu mutima wihangana kuko nari numva umutima wasambaguritse nyene numva umenga ryari rya mbere mbuze umuntu hajya wumva ngo muri famille haba hayapfuye umutonto ataca kumariye hajyurira wabuze ikintu kunda hakaba hapfuye abanyokuru uwo munyokuru nawe wavuga ati hararira papa na mama nibo babavyara
ibisigaye je sinari bwarire, sinari bwabura umuntu, sinari bwarire amarira nkayo nagize, kumva umenga nashwanyaguritse umubiri wose, amaso atukura, ibiseru biseseka vyikorora byo nyene vyiruka ku muvuduko, ndashuha, ndavuga ati Mana wanyibagiye kweri, ndavuga Mana ko iki bintu biko birambako. Aca haza umumama tubana, aca mbwira ngo ndaguhe ngo abana banje ngo mugumane, ngo canke wowe uze tugumane. Aca mbwira ati shaje aho ngeze saho gufata decision ushaka wese ivyo ushaka. Aca mbwira ngo sawa ngo itegure ngo uze tujana. Hore hari mwijoro yari yazananye n'abagenzi banje b'abana biwe babiri, nagenda ndabasiga baje kuntora, kuko navuga ati nkabona ikintu kiri hafi ndafuma nibabaza basi seseka amaraso, ububabare mfise mu mutima bufume buza ku mubiri. Ico gihe ndataha iwabo, hari ibintu vy'ibishokora akunda kuzana, narabikunda kweri, kumba cumva shako uwo muhungu dukundana yapfuye, yaciye abingurira n'ingoga hogiye baza harya isukari nisubira gusosa, naye birabuka nkumva birananuka, niravye mu kiyo nkabona umenga sinibona, ko nari natawe ubwenge n'ukuri kw'Imana. Ndaja muri dushe ndoga nkarira nkavuga ati none Mana jewe ukumeze abi wabo nabo bameze gutera umwana w'igikundiro, urumva ahantu ageze yumva umenga yofasha, numva nyene ko nanje kubaho namufise vyonyene bigiye kunyicira kazoza. Haragera kuryama, uwo mama araza ashambwira ko uri kurakoresha telefone, uwo message arakwica, nzaniyo telefone ndavuga oya reka ndayigumane ntaco. Mwijoro nkaguma mvyuka nkasanga ntiyanyandikiye, ndavuga yo Mana niko reka atanyandikira, nkaca nibuka ko yapfuye, bakaca bambwira ngo urumva ngo tekereza ngo yapfuye, ngo nta message yuza kubona. Nkaguma ndababwira nkubisha iyo yari yagiye nk'ahantu atamvugishije, aya masaha yaca telefone, basi nari nibagiye nanzi ngo ya telefone. Aho hantu barafise akana kakagugu, nagiye numva kambwira, sinzi ko ariko ashaka gutwenza, nuko nyene yabivuze abikuye ku mutwe, gusa n'umwana n'akagugu. Aca mbwira ngo iyo ngora ikigugu, uraza abahungu bari ngaha kw'isi ngo bari benshi ngo abazungu ngo n'abandi bazoza, gawe kwanza ngo urariye hiti uca umenyekana ngo uzoronka n'uwundi. Naramuravye uku ndamubwira ati ryama sha urahaze. Umunsi ijoro ryabaye rirerire, nararyama nkavyuka nkagera ko arabara abamizirima, urabizi abamizirima ko batarara barara baguhamvye. Ndavuga ati Mana ko ari mu Rwanda ibintu vyo kuduga mu Kirundo ugenda uko. Ico gihe rero abagenzi banje bose bari bize, gusanga umwe yabuze uruhusha kubera ki ibintu vyabaye giturumbuka, uwundi gasanga afise examen. Ndavuga none Mana ndidugana, candaronka babiri baramperekeza kuri kotebu, ndafata imodoka ndaduga ngenda ndarira. Urumva ko na telefone ikomeye iri kuri 60% kacizima, harya ibibazo vyakuziye birakuzira. Uri nkaca ngomindura nkaca nibagira ko ndi muri bus, umupapa umwe rero twari twicaranye arampamagara arambwira ngo kweri ngo urafise ikibazo, ngo ufise inda bayihakanye, ngo je no gufasha canke bakwirukanye, ngo nukuri kw'Imana ngo je numva afise umutima wo kugufasha, ngo mbwira nkamuraba nk'uko amenga no mukubita, sinigeze ndamuvugisha. Ico gihe mu Kirundo ni kure rero ufise ikibazo n'umunsi wose. Ndagenda haragera igihe kurira birahera, ndacika igikoko numva umenga ndingwe. Ndashika mu Kirundo sanga ahantu bantegereye barandindiriye kugira iki dufata imodoka tugende mu Rwanda. Ico gihe ku mupaka sinzi ibintu tutari twujuje, en plus kubera ko barinda kumugira autopsy, birinda guteba no mu Rwanda hariya ibintu vy'akajagari, ko na mama wasanzwe avuka no mu Rwanda. Chamba oblige yo kurara mu Kirundo. Umunsi naranyoye inzoga naranyoye inzoga kugira basi numve ko ntekanye noritiro, nta niryo nari nkironka, nta niryo nigeze ndonka, je haraheze nk'amezi 2 ntatora itiro.
ngiye kuryama nkaza ndasenga ngo mana kweri iki ibintu uko biranshikira basi nukuri kw'Imana je ndeka nukuri kw'Imana je nukuri kw'Imana mbabari ibintu vyose naba nakoze nsinzira je tukiraho nkicumva ngo yanapfuye naranyoye kirya gikike cose nakinyoye na furusana nakinyoye narakigotomeye ndamene ku mutwe ndazunguruka hamwe ngiye kuryama mbona igitanda kiko kiragenda ugiye kuryama ukabona iki gitanda cagukwefte nawe kitagukeneye ndavuga mana mbabarira sinzosubira ibi bintu ico gihe turaguma mu Kirundo haragera buraca ndahaguma uzi nguma ndira umva rero kungene n'abatante biwe hari abahora banyumva batari banze ukaza wumva mbwiye ngo yo ngo wihangane ngo basingura umwana mwiza ngo umutima wagize wo kuzima ivyo bintu nje numva ngaca ndira ryari itegeko konza yari obligatoire haragera rero kumuhamba vyaheze mw'ijoro umva naraye irindi joro ndarushe ndavuga ati mana yanje ndapfuye aho papa guma telefone none urihe ndavuga ati je ndakomeye papa nyene arambwira ati wihangane je urabizi nivyakunze ko ndaguherekeza kubera akazi iki n'ubundi no gushikira binatevye kubera ntiyari ino ndavuga ati nta na kimwe haragera igihe ko ntaha nashe casanga abagenzi banje nyene bantegeresha barandindiriye urumva nari numva umenga isi ndimwo umenga none je Imana yarampevye nari meze nk'umusazi je ico gihe naduze mu mutwe nari meze gute nari mfite imishatsi irimwo prod bisambaguye sinanitayo umuntu wese yambona avuga ati umukobwa arafise ikibazo kweri kuko n'ubundi nari ndagifise ubwiso bwari bwaracokeye nasa n'abasazi ibishatsi bisambaguye uko nanje niravye nkavuga ati mana we gusangira nta muntu yabona ububi bwanje bwo mu mutwe kuko nari mbabaye hanyuma abagenzi banje turahura barandamutsa nyene barashaka ibintu vyo kunsohokana ngasanga ndiko ndarira bakaguma bambwira ngo reka kutwicira umunsi ngo uri kurarira we twashatse ngo turyoherwe ngo mbwo ndabira ibintu uri nkavuga ati manje umutima wanje uraremereye urimwo ikibuye numva umenga ngomba guturika ico gihe rero sinibuka nimba hari le 31 mars si megari muri mars ego ndabesha ahubwo hari muri mars nyene muri ayo matariki ego uwo munsi nyene abagenzi banje bansohokana haciye ukwezi afuye akwezi imisi nyene muri iyo ndwi muri izo ndwi 31 mars kandi yapfuye 15 février oya ahubwo nari nihenze hari muri ayo matariki nyene yo mu maro 20 uko 20 février hari haje abatrapishe bajya bo mu Rwanda baje kuririmba ndavyibuka kuri World Beach baca bambwira ngo basi ngo reka ngo tugusohokaneyo ndavuga ati manje vyo mushaka vyose je ni ibibazo nifitiye numbaze bambwira ngo yahita mwico ushaka ndavuga ati je mu mpitire mwo kwa nasho je mise ngo mitamwo nabi banavuga ibintu bitabaho hanyuma umvirize ingene ibintu vyagenze ndashikayo shitseyo twicaye uko ncasanga muri abo bagenzi banje hariho kurya nyene baba bari kumwe n'abandi bagenzi usanga abagenzi tudasangiye ncasanga harimo umuhindi umuhindi akimbona acara tubwenge atangura kumbwira ngo you're so beautiful ngo can I kiss you ndamubwira manje nifite ibibazo ahora namubwira ikirundi nta nico yumva naranabibona ko ari n'umuhindi wa ruguru n'icongereza yavuga neza ndashaka kumutwa we mani mva ko mfise ibibazo vyinshi mvuye guhamba umuhindi nkawe uri kuza kumbwira ngo urankunda jewe bakundana n'umuhindi nkabimubwira mu kirundi we nawe akaguma ambwira ngo ndambwira ati mva mu maso sasa rensha mbona umutipa ari ruhande yanje uwo ari kararyoherwa mukuru w'umugenzi wanje w'umukobwa nca namubwira ngo ndagusaba ikintu uryo mu nzu ngo ari karangora nta kuntu twokwibera kubi acambwira ngo yo ngo ivyo bisanzwe aca tuguma twifatanira aho ngiye rukaguma runkurikira ruraheba rurabona ko ndi kumwe n'undi muntu gusa rero uko biri kose urumva uwo mungu nagiye kubwira ngo twoshobora kuba abasheri ubu no kubwira ko ari wo turi kumwe ni wo vyumva ubu niwe mukundanye iyo turi kumwe uko rero
kubura umukunzi wawe ugaca uja mu yindi relation vyihuta ubwo nyene gusa nawe ntivyihuse cane reka kunjaniranya none haheze nka simu wumvaga wana arihuse nani wumva ko wari wihuse oya none ntuhora ubona n'abari mariye uhora ubona hari abatarindira n'umwaka kazobona ari mariye kweri mbwira hari inkurikizi biba vyaragize muri couple yawe inkurikizi niyobora n'ubu kwanza gusa nibazi ko bitazosubira nk'ubu urafuwa pase ikintu twapfuye naramupostinze ejo itariki nyene yapfiriyeko cagira erreur cansanga nagize ngo bebe acambwira ngo nta soni ngo bebe nyene ibintu nk'ivyo ndibuka twaramaze 2 jours tutavugana atamvugisha kubera ashavuye aranyicarika arambwira amajambo akomeye arambwira ivyo bintu dushobora kubyubakirako ariko ubujije inshuro nyinshi kandi ava yuko ibi biba sine nabikubujije yarambwira ati kandi vraiment yari yabimbwiye ibintu nzobisubire sindabikunda igenda vyihanganiye ni kinini ndambwira ati nukuri navyo nzosubira sinze rero ko nama emotion amfashe nsanga na poromotse nyara arashavura yaravuze ati yaramaze kubikubuza hari indi nyifato waramaze kugira ibintu nk'ivyo nyene yego kare narafata nkagira ndamwibutse nkaca nandika ubwo nyene amajambo menshi kuri stat namushizeko akababara uwo mukunzi wa musohokana nyene akambaza none je ndi nkanki stat ndiko nkora iki none wowe ego kare naravyumva none ubu turi kumwe none akamaro mfise mu buzima bwawe canke ngo uracamukunda ndavuga ati mana yanje ndavuga oya just ndamukunda ahubwo sinzi ibintu vyari vyamfashe nyene ndamusaba pardon nibaza ngo vyaheze ariko nasanze nyene biranza mwuko nyene gusa nibaze sinzi nyene naravyiza ugasanga nyene ntibirashika ngo umubwire yuko ukumbuye uwo mukunzi wawe mbona ndabimubwira gusa ubu sinibaza tubwire bigenda gute tubwire urumva hari igihe tuba twicaye ni umusheri wawe muri kumwe yego twicaye nkaza mbona ngo nk'ubu ndashatse ikintu wewe nkaca ndinda kubimusaba nkaca ndambwira urazi ko wewe yari kuba yabibonye ko ndabikeneye kuba yabinkoreye urumva ibintu birababaje aca babara nyene akababara nanje nkaca ntora ubwenge namaze kubivuga kandi kenshi kweri kenshi kaba ivyo bintu nama nabikoze ariko igihe nzomva ndamwitwaje nkaca usanga ndavuze ati ndabira nk'ubu iki aca babara kandi birumvikana gusa ubu twaricaranye narambwiye ati nukuri sinzosubira hariho n'umukuze uwo yapfuye yambwiye ati nivyo ndiko ndamutera inkuru ati jega mana yanje ndagoye mufashe gusenga ndamubwira nyene ingene ibintu bimeze acambwira ngo none ngo rega nanje ngo ari je ngo nanje ngivyo nobigira wowe nyimba uba wumva muri wowe wayinze bugenda ahantu hawe nyene uririreyo hamuze ntuduse kuza kubimubwira aravuga ati abahungu turi faible sana aho yo nagukubita canke akaguheba pour dire apana byo kuvuga ngo nini na nina kaguheba ko ari ivyo bintu nibitandukanye ntivyumvikana kandi nivyo arashaka kugenda ndabizi nawe nyene nko muri famille wabo canke abagenzi biwiwe ndabizi bahora bamubwira ati none wowe nibiki wewe nubona ivyo bintu urimo nawe nyene kari vyawo vyo wowe urya mukobwa ataguma yikundira uriya wowe ndavuga ati je nawe gusa arabizi ko ndamukunda bipfa gushika nyene uko nyene sometimes gusa ndaze nibizosubira vyaraheze vyaramaye icigwa ubu biheze vyaramaye icigwa narendarira ijoro ryose wenda buca yanse kuma parda ko biza kwindi poème idasanzwe nuko ro 14 février y'uno mwaka na ro 15 y'uno mwaka hari aci umwaka umwe yitavye Imana wayihimbaje gute warasubira mwibuka uwo mukunzi wawe byakenze gute ubwa mbere naravyibagije mera nka umega nivyigeze binabaho ariko mwijoro ntashe narashise arantelefona arambwira umeze neza turavugana washitse neza ndavuga ye nashitse neza ndaho ndakoma ibintu nk'ibi nsanga narize acambwira ngo nari ndabizi ko ivyo bintu atavyo wigeze uheba ndatangura ndavyihakana ndamubwira ibiki nca ntangura kwivugisha ngo urumva ngo nibutse ngo ibintu wankoreye ngo ca numva umenga nura navuga oya urambeshe
urambeshe kandi wongeye urambeshe ukoze rya kosa nari narakubujije. Ndamubaza none je nagize iki? Tangura kumbwira ngo aho ni wa muhungu ngakurijije ngo nta n'ikindi kintu ngo je ngo nta n'umusi umwe wigera undirira ngo nta n'umusi umwe wigera undirira. Uno musi rero ikintu do special noba nakoze co tumurira co bari gika arambwira amajambo menshi akomeye wanashaka cyane nizimiriza na telefone. Ibintu bikomeye cyane. Bino bintu ntiyabuze undi muntu ariko arabicamo. Umuti nuwahe? Urazi ikintu ukuntu wobigenza ucufata ugafuta ikintu cose cyari kiguhuza n'uwo muntu apana ngo umwibagire ngo complètement oya, ariko gusa ikintu kiguma kikimuguhuza nawe umwanya wose ugakora akantu katuma umwibuka. Ari amafoto narayagabanije muri galeri narayafuse ndasigaza make kuko ho niwe yari yuzuye ama message ama audio ibiki, ariko ubu telefone narayihinduye yaguma mbwa ati jenzo ninafata iyo telefone nzoyimena kuko wasanga umwanya wose ntekereje ndiko niyumvira ibintu ama audio twavugana. Rero mu kuvyevita ivyo zose urabifuta mu gihe uri kumwe n'undi muntu nta numwe vyoryohera iyo uriko ariko araca muri ivyo. Ego narababaye kandi nawe nyene naravumva narababaye, ariko ntiyumva impamvu nguma nihambirira ku bintu bitazogaruka. Ko biri kose yarambaye hafi gusa ari gihe nawe nyene ahora arambirwa agacika intege kandi birumvikana. Gusa umuntu yobabayeho nko muri ibi bintu ndimwe vraiment avyirinde cyane kuko ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje gusa biragoye kwibagira ubwo nyene uko, ariko urakwiye kuza uragerageza ukavyikuramwo birahera peut-être birahera yewe birahera. Utone niki kintu cyari kera zuba gatso kina no vaga ntababwiye ngo ndababwira ati nejo bundi iyo uri mu rukundo ego naho go barurise yovuga ati uyu muntu tuzobana ikinda ufitanye kama project nuzomukunde nkaho menga uhereje ku bwenge n'umutima kuko je niko vyari bimeze. Mbwa namukunda ibintu bisanzwe uvuga ati peut-être ngira ruzoduga ngira twakuvyaranye tubana mu nzu mvyuka ari wo muntu wa mbere nangura kubona sinzi gusa urumva ntivyabaye vyiza. Rero ibintu wobigenza gahoro kweri. Sharbe tabushimira cyane kwizo muntu. Nizere ko nkuko atubwiye wakize neza uri kumwe. Tipo wangira zo bitubwiye. Nzomubazanira bibasigurire wenyine. Safi sana. Nuko reka nabashimire bose mwaye byo muri murabana natwe gutambara umugeza abesabira nagwaza ariko mwana nyo mutwereka kwa rukundo kuri micro juste like get from more like black machine black beno camera yari musaza ndabwira ati bye bye chance la vista. Urahushira umushiro. Hushura none.